wa mugambi wacu urabandanya wo kumenya byinshi mu vyiza vy'igihugu dufise tutaba tuzi uko bimeze. Uyu munsi twabazaniye amakartie agira kuri 10 ya mbere meza kuko inyuma yaho tubabaririye amakartie 10 ya mbere agugwa amafaranga menshi, beshi bagiye batubarira ati ese wo tubarira amakartie meza ahari mu gisagara ca Bujumbura. Uyu munsi twabazaniye ayo makartie mwagiye muto. Wewe uza kubana natwe gushika kano ka video karangire, uraza kutaha utahukanye ubumenyi buhambaye, aho ushobora kudukurikirana buri munsi aho tukuzanira amaklasema agiye atandukanye mwagiye mutubaza. Ushobora gukora subscribe kuri no channel yacu ya YouTube kugira buri video yose izoshika abari we wa mbere uzotangura kuyibona. Ushobora gukanda like kugira ubone vyinshi bitandukanye mu vyo tubashikiriza. Ushobora no gutanga iciyumviro muri commentaire, amateka y'abantu utaba uzi. Ushobora kutubaza na klasema zigiye zitandukanye tukagushira muri liste y'ivyo tugiye kurondera. Ushobora no kubisangiza inshuti zawe mu gukora share cankwe partage. Ubane natwe kugira tubashikirize buri kimwe cyose. Turagenda duhera ku mwanya w'10 turahasanga ikartie iri mu gisagara ca Bujumbura muri commune Ntahangwa izwi cyane nka Gatunguru. Ino kartie niyo kartie ije ku mwanya ugira 10 yavuzwe kenshi ko ariyo kartie nziza. Ino kartie ikabiri neza kwibarabara ija mu Gatumba. Uvuye mu gisagara ca Bujumbura ushobora gufata bisi y'amafaranga 1000 ukabushitse muri iyo kartie. Ni kartie ikunze kuba ivugwa cyane ko irimwe ama etage menshi kandi ikagira n'amabarabara atandukanye. Iyi niyo kartie yaje ku mwanya w'10. Turagenda ku mwanya w'9. Ku mwanya w'9 turahasanga kartie nziza iri mu gisagara ca Bujumbura muri commune Muha izwi cyane nka Kinindo. Iyi ni kartie itari muri izi kartie nshasha ziriko zirubakwa. Iyi kartie ikaba imaze imyaka irenga 30. Iyi no kartie yubatswe kuva kera, ikaba nayo ari kartie yaje ku mwanya w'9 ifise ubwiza buhebuje, irimwo amahoteli menshi n'amashure y'agaciro. Twongera tubibutsa ko ino kartie ari kartie itekereje cyane mu gisagara ca Bujumbura, aho ushobora gutembera. Iyo uri kurayitemberamo ntiwigere ubona umwana waho kuko beshi bakuma mu mpango. Turagenda ku mwanya w'8. Ku mwanya w'8 turahasanga ikartie izwi cyane nka Kigobe. Ino kartie akaba ari imwe mu makartie meza dufise mu gihugu c'u Burundi, ikaba yavugishije abantu beshi. Tukaba twibuka ko mu myaka y'ibihumbi 2005 gushika mu mwaka wa 2010 ariyo kartie yakunda kubamwo abantu b'abategetsi kenshi kuko yari kartie ihebuje muri ico gihe. Ariko n'ubu ubwiza bwayo ntaho bwagiye kuko niyo kartie ya mbere mu gihugu c'u Burundi izwi yuko itagiramwo inzu isanzwe zose arama etage. Turagenda ku mwanya ugira 7. Ku mwanya ugira 7 turahasanga kartie izwi cyane nka Gasekebuye. Kartie ya Gasekebuye akaba ari imwe mu makartie meza cyane. Iyi kartie akaba ari kartie yavuzwe cyane gose kwibamwo abategetsi beshi. Ni kartie ifise amabarabara meza kandi y'ikaburimbi, kandi ni kartie itekereje. Ni imwe mu makartie akunze kubavugwa yuko hari umutekano umudasanzwe, aho benshi badakunda kunavuga yuko iyo kartie yo bibamwe abantu basanzwe kuko ubwiza ifise n'ukuntu itekereje. Ni kartie y'akarorero. Turagenda ku mwanya ugira 6. Ku mwanya ugira 6 turahasanga ikartie izwi cyane nka Gatoki. Ino kartie ya Gatoki beshi ntibakunze kuba bayimenya kuko ni kartie yihereye. Ni kartie neza na neza iri hagati ya Rohero na kartie ya Gasekebuye. Akaba ari imwe mu makartie meza cyane mu gihugu dufise ndetse no mu gisagara ca Bujumbura. Turagenda tuja ku mwanya wa 5. Imbere yo kubabarira ku mwanya wa 5 tubibutsa ko mushobora gukora subscribe kuri no channel yacu ya YouTube, ukore partage canke share
wongere wibuke gukanda like kugira tuzore tubana buri gihe. Ku mwanya wa gatanu turahasanga ikartie izwi cyane Busoro ya ruguru. Iyi akaba ari imwe mu makartie mashasha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Iyi benshi bakunze kuyitiranya na quartier Gasekebuye kuko igomba gusa na quartier Gasekebuye, ariko ni quartier shasha kandi yaciwemwo amabarabara meza cyane. Ikabiri muri Kanyosha, izwi cyane nka quartier Busoro. Turagenda ku mwanya ugira kane. Ku mwanya ugira kane turahasanga ikartie izwi cyane nka Nyabugete. Ino quartier ya Nyabugete ni benshi bakunze kuba bayivuga cyane kuko ni quartier ifise ubwiza buhebuje mu gisagara ca Bujumbura. Ni quartier yibitseho ivyiza vyinshi, akaba ari quartier shasha nayo mu gihugu c'u Burundi, ikabiri neza neza muri commune Muha. Urenganye Kanyosha gatoyi ubushitse muri quartier ya Nyabugete. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira gatatu. Ku mwanya ugira gatatu turahasanga quartier izwi cyane nka Rohero. Ino quartier ya Rohero akaba ariyo quartier ije ku mwanya ugira gatatu, ifise ubwiza buhebuje. Ribaza umuntu wese wamaze gushika mu gisagara ca Bujumbura ino quartier amaze kuyibona kuko ni hagati mu gisagara ca Bujumbura kandi niyo quartier yagutse cyane mu gisagara ca Bujumbura. Ikabiri neza neza muri commune Mukaza. Akaba ari nayo quartier irimwe amahoteli menshi, amabiro atandukanye, amasoko n'ibindi. Turagenda ku mwanya ugira kabiri. Ugira kabiri turahasanga quartier izwi cyane nka quartier Miriwari. Iyi ikabiri mu gisagara ca Bujumbura neza na neza muri commune Ntahangwa, ikaba yegereye Buterere. Iyi akaba ari imwe mu makartie yavuzwe gose ko ari meza mu gihugu c'u Burundi. Ikaba ifise amabarabara meza cyane, ikaba ifise n'amazu ageretse kenshi. Turagenda ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga ikartie izwi cyane nka quartier ya Kiriri. Ino quartier akaba ari quartier presidentielle. Ino quartier ikaba yaje no ku mwanya wa mbere kuko ari quartier igugwa n'amahera menshi. Mwakoze kubana natwe, ukomeze kugira subscribe, mwongera mubisangiza n'inshuti zanyu. Ciao ciao, turabakunda.